Yes, bakunzi ba Fresh TV turabaramukije mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye kwisi yose ni wa mutananirwa wanyu wa mugenduzi wanyu wa undi nyene musanzwe mumenyereye kuri mic muri kumwe na MC Iva kuri kamera muri kumwe na Kevin Clever Sound. Yes, uyu munsi twaje kugendera umwigeme abenshi dadumuca mutangura kwiyumvirana umwigeme bwoko ki n'umuririmvyi bwoko ki no mutwaje kugendera umuririmbyi ariko aravyitwaramo neza cyane gose hano mu gihugu cacu cy'u Burundi. Wona ore sundi rero ni wa muririmbyi mwiko murumva yuko ariko arateza imbere imico n'akaranga byaranze abarundi bakera basogokuruza bacu. Wona usundi rero ni Bernice ni umwanya mutonya cyane gose rero reka tumuhe ikaze kugira ngo aturamutse imbere yuko aturamutsa rero akajambo kamwe bashama muze murareka kuduteza imbeba muze murareka kutwohereza abantu mukutwima like na share na comment na subscribe yose muze murayikanda ko kugira ngo ibintu bigende neza. Bernice turakuramukije. Ndabaramukije cyane. Bernice ndabona umenga musa n'abaryohewe cyane gose. Iyo ndi mu bihe nka mwasanze mba ndyohewe kuko mba ndi kukazi nkunda. Yes, Bernice wandamukije ariko ni waramukije abakunzi bawe abafanzi ba Fresh TV urashaka kuramutsa. Iwacu ni Burundi nimuze tuhateze imbere. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Fresh TV. Afeti utashema akaririmbo ntiwari kubaramutsa. Abo baca banyibuka. Yes, Bernice akajambo kamwe gusa ngunda gutanguza gusa usa neza vraiment usa n'abarundi bakera abarundi kazi. Yego ndakunda kuba ndi naturel. Yes, bakunzi ba Fresh TV ni Bernice ariko araboneka mu concert menshi ariko araboneka mu ndirimbo nyinshi zihayagiza igihugu cyacu kihayagiza imico n'akaranga byaranze basogokuru. Uno musi niho twagendeye aho twamusanze mu Kamenge ariko arakorera ama repetition mu buzima busanzwe. Uno musi rero twaje kugira ngo tumubaze bimwe mu bibazo twaburiye inyishu cyane cyane kubigeme. Abigeme baciye batangura kuzura amazi. Ibahumure. Yes, Bernice. Urumwe mu bigeme bafise impano navuga yuko itoroshe bivanye n'imbyino z'ikirundi dukunda kukubona mu concert menshi uriko uraririmba uri muri performance yawe. Uyu munsi rero tugiye kuyaga rero tugiye kuyaga utwereke inguvu z'abigeme aho ziri hama wongere unatubwire ku bigeme basanzwe bisuzugura bakabona yuko badashoboye atacoboshobora nabo nyene batubwire kugira ngo bumve yuko hariho imboneza intwari ziriko zirabitangira imbere. Bernice uyu mwuga mwawutanguye kuva ryari? Ni kera nava ndavyibagira ariko jewe nakuriye mu muryango uririmba. Yes. Nakuriye mu muryango uririmba. Papa yari umuntu agenda aratanguza amakorale yigisha solfège na mama yari umuririmbyi bo mu isengero gutyo nkurira mu muryango uririmba nanje nkura gutyo ndi mu makorale ma Sunday school ariko siho navuga ko ariho nahereye umwuga uko umwuga nyezina ninjiye ubwa mbere muri studio mu 2013 ariko bambonye ubwa mbere kuri stage bwa mbere bambonye muri 2012 muri Primusic. Yes. Ndi muri 12 ba mbere baserukira Burundi. Yes. Kugera n'uyu munsi ico gihe niho mwatanguriye kuririmbira? Niho natanguye kubikora nk'umwuga o juste. Ico gihe ubwa mbere naririmba nk'uko bisanzwe byuko umwana wese akuriye mu muryango uririmba usanga aririmba nyene. Yes. Bernice ndazi yuko urumwe mu bigeme basanzwe bakurikirana imbyino z'akaranga ku Burundi kandi aho uri hose birakuranga. Abakundi ba Fresh TV n'ubwa mbere ukiri kura turamusaba bumvise yuko watanguje n'akaririmbo kandi k'imbyino k'ikirundi bien sûr. Bernice bega ugitangura uno mwuga ni giki kintu cyaguteye kumva yuko woja muri no party yo kumva yo uririmba indirimbo z'akaranga ku Burundi? Icyatumye ntangura uyu akakaranga nuko nari mbonye yuko kagenda gatituka nabona yuko imidiho canke umudiho canke amayaya canke umutsibo n'indi navuga ati iyindi midundo
iyo karanga ku Burundi yari kigenda izimangana buke nca ndafata ingingo iyi ngingo mu 2017 ariko indirimbo zitangura kuja habona mu 2018 ubwa mbere nakora iyindi midiho icangatiranye yose nakora nyene imidiho yariyo yose icabintumye ni kubera nyene nabona Steven Sogo ntari ngaha Kami akunda kuvoyaje cyane kandi narabona kandi yuko byabateje imbere abo bose bakuru banje iyo niyo mvo yagira kabiri rero nani ndafata ingingo nti reka nkuru iyi midundo kubera yuko natwebwe turashoboye turafise ikindi twereka abanyamahanga badafise ego yes Bernice muratubwiye yuko intumbero yoba yarabatumye mwinjira muri zino ndirimbo muri zino mbyino zakaranga ku Burundi yuko ari kubera icambere na mbere wari wabonye yuko akaranga ku Burundi kariko kagenda gatituka tukiri ngaho nyene woshobora kutubwira nk'ibintu bitatu muri byinshi byo bavyerekana yuko akaranga ku Burundi kariko karatituka cyane gose mu bisanzwe akaranga canke utire mu gifaransa kugira ngo kagume kari ku rwego hejuru nuko gatera imbere suko kaguma hamwe hasi rero umva uri kurabona yuko bikiri mu by'imiduri n'amakembe gusa hata kindi kintu kiko kiriyongeramwo cyane je nabona ko ari gutituka kuko wacu usanga babandi bavuza by'icurangisho bya kavukire by'u Burundi batahabwa agaciro gakwiriye muga iyo ufashe bijya bicurangisho by'ikirundi ukabivanga n'ibindi bigezweho byo mwita beats ubunye ukabicanga nyene ni muziki kibariraho ya live irimwo ibitari amasente n'ibindi bica bigira ingufu kurusha kuko akaranga nigashobora kuguma handi nyene gatiza gutera imbere gategereza kwevoriwa kugira ngo kagumane standard y'isi yose ico ni cambere ica kabiri umva nari kivuze ni kudahabwa agaciro k'abakora uwo mwuga w'akaranga usanga babita ngo bavuze ngo bugenegene rero iryo jambo rikajyana mu mutwe kubona yuko umuntu akora ikintu cyerekana igihugu bamufata nk'akantu ugira gusa kugira wiruhutse canke urondera akantu wocishamo birababaje nanje nafashe iyo ngingo kubera usanga je ndiko ndabikora kugira ngo bimeshe iteka bimeshe n'uburyo bumbeshaho butuma abandi bifuza gukora icyo kintu kuko babona ko nanjye kimfitiye akamaro cya gatatu ni guha agaciro iby'iwacu le patriotisme akiwacu kumva kuryoherewe iby'iwanyu ni ikintu gihambaye kuko nawe uba mu mahanga ya hehe za Amerika Oceania n'ahandi uzokwama wumva yuko ari ikintu kikwibutsa kuri umurundi yes Bernice tukiri ngaho nyene wavuze yuko intumbero nyamukuru yabiguteye ari kugira ngo juste wabonye yuko abantu bamwe bahora baririmba uwo mudiho wakavukire nk'aba Steven Sogo n'abandi bose bamaze kugenda batakiri mu gihugu cy'u Burundi ariko entre tukiri ngaho turazi yuko hariho imigwi ndangakaranga nk'amagaba intatana ihunja mbega bajya bobo nta ruhara boba bafisemwo kugira ngo bararufise runini cyane uruhara bararufise ni nabo batugumirije ngaha kuko nabo nyene urabona ko bateye imbere ntibakiri mu miduri n'amakembe gusa bageze kuri tradi moderne bariko bagerageza kubaka ikintu kubaka icyo twokwita style umuziki kuwubaka rero mugabe ijya club kenshi zibanda ku ntambo kenshi ariko twebwe twibanda cyane ku muziki kandi n'intambo iyo bikeneye tukazongeramo ariko twe twibanda cyane ku muziki
kubaka umuziki. bakunzi wa Fresh TV aho muri hose muriko murumviriza uno munsi turi kumwe n'umwigeme adasanzwe umwigeme novuga yuko ariko aravyitwaramo neza kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigire agaciro kandi niragi basokuru badusigiye kugira ngo agume ari tugumirije cyane gose. Ni mu bimwe rero mu bibazo rero ni mu bimwe mu biganiro turiko turagiranira nawe ndibada muriko murakurikirana uko bimeze. Tutarachika kure cyane rero cyangwa tutaraja kure Bernice abigeme benshi mu gihugu cy'u Burundi barisuzugura cyane. Amvuza abigeme tumba no kuba mama bien sûr. Mvuza abigeme twumva kuri uwo muntu wese akibasha. Sam. Imbere yuko ndakubaza kucerekanye n'abigeme woshobora kugeranya imico n'akaranga bya kera n'imico y'akaranga by'ubu. Imico n'akaranga nta kintu kinini yega cyahindutse. Nibisuzugura kuko iyo bisuzuguye naho ni ingaruka mbi ni kuri bo nyene. Mu bisanzwe ngira ngo ari kudatahura kahise. Ariko kuva kera hose hamye intwari. Abakenyezi b'intwari bamyeho mu Burundi. Turazi n'abagize uruhara runiniya no mu byo kwikukira. Urazi yuko kugira Burundi bwikukire kugira ngo Rwagasore atogwe nk'umushikiranganje wa mbere nuko ruhara go bakenyezi yataba abakenyezi amatora ya mbere abakenyezi batarimwo Rwagasore yari yatsinzwe no kutamenya kahise gusa burya abakenyezi bahagurutse bagira uruhara runiniya cyane kandi si by'ubu gusa byamyeho nuko gusa kahise itagenda ibyandika kuko uraza abarundi kenshi ntidukunda kwandika niyo byanditswe ntidukunda gusoma. Nicyo gikunda gushika n'ahandi imigenzo y'u Burundi ntiga zishira inyuma umukenyezi. Yes, bakunzi ba Fresh TV murabona rero yuko turi kumwe na wa mwigeme wacu mwigeme ariko aravyitwaramo neza cyane gose mu kudufasha kugumya ibanga cyangwa iragi basokuru badusigiye ni Bernice nahondi. Ariko imbere yuko tuja mu bindi n'imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twamusanze mu Kamenge aho tubona yuko ashobora kuba ariko arakubitira ama repetition wari kurakora ama repetition mbega ino band ya bayitwa gute Bernice? Ni The Bell Band. The Bell Band. Ino band yawe sigambere ndayumvise bien sûr ko nabana yumvise iri muri terre kenshi. Mbega nabonye yuko ufise aba type baba bazi kuvuza neza. Ni misore kabisa yemera ivuza neza. No, ilfo yukutumera ushiramo kamera anje n'inkomi zikaza kugira ngo urabona inkumi sitwe tudashaka kuzizana. Ariko keshi baraza ntibabandanye ngira ngo babona ko biruhisha kuko twe turitanga cyane. Si bintu uvuga ngo tuza kugira repetition ko baturiye amahera ya déplacement canke kukubera ari ibintu tugomba tuje gukora oya turarepeta gusa. Tukiri ngaho nyene Bernice mbega nikigisabwa imbere yuko ndakubaza uko iyo band yawe ikora n'ukuntu musanzwe mubanye nawe niki kintu gisabwa iyo umuntu yaba umwigeme cyangwa uwundi musore ashatse kwinjira muri band yawe bisabiki? Bisaba ishaka. Bisaba ko uba ufise ishaka kandi utahura vision ya The Bell Band. Ni kuvuga abantu bafise intumbero yo gushikana umuziki w'u Burundi kure. Aho rero ndumva nanje nzoza. Mugabo pour mama ntabandi tiko turakira ko turi urumva rero ko dushishiramo. Ubu pour mama ntitiko turakira kuko hari gihe hari haba permana hari abamaho n'abandi usanga ari gihe tubakenera. Mu misi zane twashaka kongeramwe abandi tuzobimenyesha kuko Fresh TV kugira ngo tubicisha tubicisha. Yasa tukiri ngaho nyene Bernice twabonye yuko ufise band ikomeye cyane gose turabona yuko ibicurarangisho ibi by'abazungu vraiment muri kwije cyane gose mbega mukora gute muri band yanyu bisanzwe bimeze gute? Uko dukora twebwe dukora repetition aho bita kwa Michel. Abantu bazi RPS. Mboneho no kumushimira kuko yamatwitangira aravyumva. Yego turaba partenaire. Nasavye multi service ari nayo ndi mu artiste. Bakurikirana bafise partenariat na RPS. Naco gituma dukorera repetition nga
yego baritanga cyane ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye ivyuma vyabo twama tubikoresha niko dukorana hama njo ituma wasanze ngaha niko dukora ikindi turakora cyane ntiduharura amasaha twebwe duharura igikorwa dumaze gushikako kuko duharuye amasaha ari gihe usanga dukoze umwanya muto gasanga turishe intumbero yacu. Yes, bakunzi ba Fresh TV murumva yuko Bernice araduha ikaza atariko muri no misi désormais ni mumuteza imbere yuko muri no misi batariko barakira aba membre bashobora kwinjira muri band yiwe. Yes, tugiye rero gatonya gusa ndazi abafanzi bawe abafanzi ba Fresh TV bariko bariyumvira none ko MC Iva ya Mubani tumvisa akajwi kiyo sha uduha kapera gusa gatonya mwe mu ndirimbo za kugira ngo bafanzi bumve yuko turi kumwe na mwenyewe agapera gatonya imbere yuko tu Yasina ryanditswe n'irangi ritazima izina ryanditswe mu mitima izina Rudoviko rwa Gasore izina ritanditswe ku bisate vy'amabuye izina nzorinda pfa ntibagiye izina Rudoviko rwa Gasore nshaka kwitwa rwa Gasore nshaka kuba intwari nka rwa Gasore jewe nshaka kwitwa rwa Gasore nshaka kuba intwari nka rwa Gasore ndabifuriza intayo kwikukira nziza. Yes, Bernice nari namaze gushika mu yindi sinari nyirenga. Yes, Bernice aho nyene gatonya gusa mbobore gatonya woshaka kundirimbira kaya karimbo itariki ya mbere kaya karimbo vraiment ndabona ni bisa cyane nugushimira kwanza yikoze Side Brazza niteka ntangere n'indirimbo nziza cyane. Yes, itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro ni Uburundi bwatigwa urashikirizwa inahe yabwo yuko bwikukiye. Yes, Bernice je tubana imisi yose no kwamana gusabye kudurandirimbira no tumanza ndaguha amahero kandirimbira. Yes, Bernice imbere yuko tugabanya tuheraheza kino kiganiro cyacu akajambo kamwe gusa kubigeme bakicisuzugura abigeme bakiciyumva yuko badashoboye mu gihe tubona yuko hariho abigeme b'intwari abigeme bariko baritangira abandi abigeme bariko barerekana yuko Uburundi buhari abigeme bariko barerekana yuko imico nakaranga ataho kagiye nka bamwebwe nakaye kajambo mubwira abo bigeme bakicisuzugura ikirundi kiragoye utamenye. Yes, abigeme batabona yuko bari arapaje naho kugira ngo bakore akajambo kanyuma no babwira nuko bavuze ngo Uburundi bwarikukiye. Yes, si kukiye n'abakenyezi nabo nyine bari mu bikuki rero ko bikukiye batsinda ubwoba babintwari nka rwa Gasore babintwari nka rwa Gasore bakore n'ingufu zabo zose bashike kuvyo ku mahangiro bihaye. Ntibatinye kuko utinye umwasi abahejeje kwinjira kuko umwasi wa mbere n'ubwoba. Kwa Gasore yagira ubwoba Burundi ntibwari kwikukira. Urumva n'abandi rero abakenyezi bagenzi banje abigeme bagenzi banje nobabwira ntibatsinde ubwoba batsinde ubunebwe bakore cyane kugira ngo dukurikize ca civugo cacu caboneka ku munsi yo kwikukira ubumwe ibikorwa amajambere. Yes, bakunzi ba Fresh TV ejo aho bukera tuzoba turi itariki imwe ukwezi kwa mukakaro aho abarundi n'abarundikazi tuzohimbaza itariki yo guhimbariza ko intahe yo kwikukira. Bernice akajambo kamwe rero ku barundi n'abarundikazi bose aho ejo tuzohimbaza intahe yo kwikukira
ku Burundi. ndabifurije umunsi mukuru mwiza, nkongera nkabibutsa yuko ukwikukira kutagira ibikorwa n'amajambere ataco bimaze ucuga muri mu bukoroni. Kuko burya ntushobora kuruta uwo wama utegeye amashi. Yes, Bernice, turiko turasodera kino kiganiro cyacu. Bernice numva mpimbawe cyane no kubona Fresh TV twawugendeye ukatwakira ibintu bimeze fresh sana kabisa. Yes, bakunzi ba Fresh TV rero murabona yuko turiko turaheraheza kino kiganiro cyacu. Ico twama tubasaba imisi yose kugira ngo mureke kuduteza imbeba ziguma zitwigamba yuko atama subscribe ariko amashana comment. Ico tubasaba uyu mwanya nyene muri ko muraraba kino kiganiro cyacu, uyu mwanya muri ko muraraba uno mwigeme wacu ubu nyene muce mubigirwa ko cyane gose. Reka Bernice avyivugire ngira ngo niwe bakunzi ba Fresh TV. Yes, ndetse n'abaturayimenya bose aho mubonera iki kiganiro ndabasavye. Yes, ariko sindabinginga kuko nico mujejwe. uri kurabategeka jewe none uri umurundi kandi yikukiye. Ibindi usabwa tuzagushigikira umurundi mugenzi wawe. babwire bumbesha genda mu fyande canke mukande hajya ahantu handitse subscribe canke sabone. Yes, mubanze mukureho kijya kintu gitukura gihari habanze hase neza. Exactly. Ama muce mugira like canke mukunde. Yes, nimwaba mwabikunze kuko mutabikunze si ngombwa ngo gire like. Ufu mugira gutya basi mugabo tubone ko wabiravye gusa. Hama ucugenda uvuga iciyumviro cawe kuri iki kiganiro. Ari byo uvuga ngo ni comments. Ko benshi babivuga ngo nukushikiriza iciyumviro ku byo wabonye nk'iki kiganiro. Murakoze. Bernice, Fresh TV iragushimiye cyane gose. Nanje ndayishimiye cyane hamwe na wewe twakoranye ikiganiro. Yes, ni MC Ivan. MC Ivan, nawe nagushimiye. Uti musiro zo kwita ama concert kuduhamagara tukinjoyinga hamwe na Fresh TV bikagenda neza. Karibu cyane. Sawa, murakoze cyane. Bakunzi ba Fresh TV, ni hano rero turangirije ikiganiro cyacu. Mwari kumwe na kuri micro na MC Ivan, kuri kamera mwari kumwe na Kevin. Umutumire wacu yali Bernice, umwe mu bigeme ariko aravyigenzamo cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ico ndabatumira rero ni gukanda kuri subscribe, kuri share na comments. Nongera ndabifuriza umunsi mukuru mwiza muhire yo kwibuka intahe yacu yo kwikukira. Bitwibuke gusa ariko twiyumvire cyane abarundi bakera uko babayeho.